Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuyavugwa cane mu gisata ca politike. N'amakuru tuza kugaruka ku mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. N'amakuru menshi tuza kugaruka ko aho kuri ubu muri iyi ndwi umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yari i Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Umushikiranganji wa mbere yitavye ibikorwa vy'inama mpuzamakungu y'abakuru b'ibihugu n'amareta yabaye ku wa kane igenekerezo ya 22 Ruheshi uyu mwaka wa 2023 ku mugwa mukuru w'ico gihugu c'Ubufaransa. Iyo nama ikaba yariko ihuza ibihugu biteye imbere, ibihugu biri mu nzira y'amajambere ndetse n'ibigo hamwe n'amabanki mpuzamakungu biga ku bibazo vy'ubutunzi bihanze ibihugu bitari bike vyo kw'isi mu ntumbero yo gufashanya mu kubitorera inyishu. Uru rugendo rwa Gervais Ndirakobuca rwarateye ishavu abatari bake, mbere ishirahamwe ADHB rivuga ko ari akamaramaza ngo ku gihugu c'Ubufaransa ko bacaremeye kwakira umuntu nka Gervais Ndirakobuca. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka kazina muntu wa ADHB rivuga ko ari ibiterasoni ku gihugu c'Ubufaransa cakiriye ngo umugabo yavuzwe mu mabi akomeye cyane mu Burundi. Kuri iyo tariki ngo mu mwaka uheze yarakiri mu bihano vy'umwe bwa buraya kubera uruhara yagize mu gukoresha inguvu mu kuburabuza imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Nubwo kandi ishirahamwe ADHB bo bavuga ibi vyose, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kw'igenekerezo ya 25 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 yari yakuweko ibihano yari yafatiwe n'ubumwe bwa buraya. Nk'uko rero biri mu itangazo ryasohowe kuri iryo genekerezo nyene rya 25 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 n'ibiro vy'umuryango umwe bwa buraya, abarundi batatu akaba aribo bakuweko ibihano n'uwo muryango, aribo Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere wa Repubulika y'u Burundi, Godefroid Bizimana yajejwe ibibazo vy'ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe na Leonard Ngendakumana asanzwe ari mu buhungiro. Ni vyinshi tugiye kugaruka kuri iyi nkuru irabana n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere ni Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko rero nari mpejeje kubabwira mupfunyafunyo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ipari mu gihugu c'Ubufaransa akaba yaritavye inama ibikorwa vy'inama mpuzamakungu y'abakuru b'ibihugu n'amareta yabaye ku wa kane igenekerezo ya 22 Ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ipari mu gihugu c'Ubufaransa. Iyo nama ikaba yariko ihuza ibihugu biteye imbere, ibihugu biri mu nzira y'amajambere, ibigo hamwe n'amabanki mpuzamakungu biga ku bibazo vy'ubutunzi bihanze ibihugu bitari bike vyo kw'isi mu ntumbero yo gufashanya mu kubitorera inyishu. Umushikiranganji wa mbere rero ngo kuba yarabonetse mu Bufaransa ngo vyarababaje ishirahamwe ADHB rivuga ko ari akamaramaza kuri ico gihugu. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi nk'uko twabibabwiye yitavye iyo nama nyene. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka kazina muntu ADHB rivuga ko ngo ari ibiterasoni ku gihugu c'Ubufaransa ngo cakiriye umugabo yavuzwe mu mabi nk'aya mu Burundi. Kuri iyo tariki mu mwaka uheze yarakiri mu bihano vy'umwe bwa buraya kubera uruhara ngo yagize mu gukoresha inguvu z'umurengera mu kurabuza imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. ADHB iributsa kahise kabi k'umuntu igisagara ca Paris cahisemwo kwakira Ndirakobuca nk'uko biri mu itangazo ry'iryo shirahamwe ryasohowe ku igenekerezo ya 22 Ruheshi ngo Ndirakobuca ni umuntu mubi mu Burundi ngo cane azwi no kuri tazerano ryiwe ndakugarika. Yarabaye mu mabanga atandukanye kandi akurikirana mu gipolisi, mwigendereza no mu biro vy'umukuru w'igihugu.
wari mu murwi w'indongozi zaburabuje imyiyerekano muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015. Iri shirahamwe ritomora ko Nkundakugarika azwi cane mu ruhara rwiwe mu guhonyanga agateka kazina muntu imbere n'inyuma y'uruhagarara rwa politike mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu Burundi. Ubu Ndirakobuca agerageza ngo kwerekana nk'umunyepolitike yubashwe ngo yihetse inyuma y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye agashigikira impinduka yemereye amakungu. Akaba ariko vyatangajwe n'umushakashatsi mw'ishirahamwe ADHB Terry Sakiyane. Kubwiwe ngo nta murundi n'umwe ashobora kwibagira ivyakozwe n'uyo mugabo. Ngo birateye isoni rero ngo kubona Ubufaransa bwiyobagiza kahise kiwe bukanamuha uruhusha rwo kuba muri iyo nama. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ADHB yarasohoye icegeranyo cerekana neza uruhara rwa Ndirakobuca ngo mu bwicanyi no ku burezi gufa batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubucuti bukomeye yari afitanye n'abandi banyuruza abantu bakanababoreza igufa ku myaka myinshi. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2015 ubumwe bwa Buraya bwarabujije Ndirakobuca ko atembera haranafatwa n'amatungo yiwe. Mu vyagirizwa akaba harimwo ko babaye intambamye mu kurondera umuti wa politike mu Burundi mu gutanga amategeko yatumye hakoreshwa inguvu zitangana amabi ibikorwa vyo guhonyanga agateka kazina muntu ku bariko barahonyanga agateka kazina muntu ko bari bagiye mw'ibarabara kuva ku igenekerezo ya 26 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015. Ariko imyaka indwi nyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubumwe bw'abara bwarakuye ivyo bihano inyuma yaho Ndirakobuca agenewe kuba umushikiranganji wa mbere muri Nyakanga. Yari asanzwe ari mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe intwaro y'agati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ivyo vyari mu vyo kunagura imigenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya vyabaye nyuma y'ifutwa ry'ihagarikwa n'imfashanyo y'ubumwe bwa Buraya n'imfashanyo y'ubumwe bwa Buraya kuri leta y'u Burundi. Nubwo ngo biruko imyitwarariko mu bijanye n'agateka kazina muntu iracariho mu Burundi, kandi ngo nta mutahe ku ndongozi nkuru n'imwe yakoze canke yategetse ikorwa ry'ayo mabi irashingizwa mu butungane. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarahagaritswe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ariko ngo ivyagirizwa nta sano bifitaniye n'uruhare yagize mw'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Akaba ariko ADHB igaragaza umubabaro ikanababazwa kandi ko ubumwe bwa Buraya ngo bwahisemwo gushimangira ubucuti na leta y'u Burundi aho yoba igeze hose mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu aho gusaba ubutungane ku mabi yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu kwakira uwo harimo bakuru bahonyanze agateka ka muntu igihugu c'Ubufaransa ngo cahaye umugongo abakorewe amabi yo kunyuruzwa ku burezi gufa n'ayandi mabi akomeye yakozwe mu Burundi. Akaba ariko Karina Teresikiani abivuga. Nkuko nabibabwiye kandi ibi vyose iri shirahamwe ya ADHB rivuga siko bigaragara muri iki gihe, kuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yakuweko ibihano vyose yari yarafatiwe n'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryashizwe ahabona kwigenekerezo ya 25 Gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2022 n'ibiro vy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Abarundi batatu akaba ari bo bakuweko ibihano n'uwo muryango, harimwo Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere, Godefroid Bizimana ajejwe ibibazo vy'ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu, hamwe na Leonard Ngendakumana asanzwe ari mu buhungiro. Ubundi ivyo bihano vyari vyafatiwe ni Niyonzima Joseph Mathias asanzwe hari umukozi wo mw'iperereza ry'u Burundi, ariko muri iryo tangazo akaba ataco umuryango ngo woba waramuvuze ko. Mwamenya ko Gervais Ndirakobuca, Godefroid Bizimana ndetse na Joseph Niyonzima Mathias uko ari batatu bari bafatiwe ibihano kw'igenekerezo ya mbere Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2015 bagirizwa n'uwo muryango kuba baragize uruhara rukomeye cane mu nteguro zo guhohotera bariko barakora imyiyerekano yo kurwanya ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Leonard Ngendakumana we yari yagirijwe kugira uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu kw'igenekerezo ya 13 Rusama
umwaka w'ibihumbi 2015. Ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bukaba kandi ico gihe bwaramenyesheje buciye kuri rubuga Twitter ko iyo ngingo ije gushigikira utwigoro twa leta y'u Burundi iriko iragira mu guteza imbere igihugu. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru aragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda kugira ngo utajucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza hano makuru bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigeze ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.